Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umuryango wiwe hamwe n'abakenguzamateka batowe mu gisagara ca Bujumbura yarifadikanije n'abakristo bo mw'ishengengero SHEMEZA Worship Temple mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho yo guhimbaza Imana kw'igenekerezo rya 9 Rusama uno mwaka. Mw'ijambo yashikirije Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yasavye abarundi bose gukengurukira Imana kubera ibitangaza ibandanya ikorera Uburundi. Yaciye amenyesha ko mu kiringo kitarenga umwaka Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye amaze arongoye igihugu, ibihano nka vyose vyari vyafatiwe Uburundi bimaze gukurwaho. Nyeniteka SINZOHAGERA akaba kandi yarashimye ingingo zafashwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura zo gukuraho amazu yubatswe hejuru y'imiserege itwara amazi, aca yongera ahamagarira abanyagisagara kuzibura imiserege mu gihe cici kugira ngo imvura izosubire kugwa amazi arengana neza. Yarangije ijambo ryiwe ahamagarira abakristo bo muri iryo shengero hamwe n'abene gihugu kubandanya bikingirikiza ca coronavirus mu gukaraba keshi gashoboka no kwivuza mu gihe bibonye ko ibimenyetso. Nagomba mpamagara abarundi kugira ngo dushime Imana. Hari impamvu nyinshi nk'abarundi twoshimira Imana. Nimba mugenda murakurikira amakuru murazi igihugu cyacu kuva 2015 bari bagifatiye ibihano, ariko turashima Imana cyane. Mbere mumfashe tuyikomera amashi. Mu kiringo cy'umwaka umwe gusa Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu Burundi amaze ibihano nka vyose baramaze kubikura. Haleluya. Hari igitangaza cyakoretse igihe Imana twayishira mu ibwirizwa shingiro bigenga igihugu cyacu Burundi. Kuva kijya gihe Imana yacitangura kuza kwizamu itangura gukora ikorera Uburundi. Haleluya. Ku Mana yacu ntacyo bitwara. Naho byo mara imyaka 5 ikamara imyaka 10 igihe cyayo kigeze irakora. Nk'abarundi dushima Imana aho igejeje ikora, akari imbere karahinda. Nukuri ndatanze ishimwe ku Mana yacu. Nk'umwe asanzwe avugira abarundi, nk'uwo abarundi bizige bakamuha amajwi kugira ngo azara bavugira. Iryo shimwe by'ukuri ndaruruganye ku Mana iryakire. Ko turi mu gisagara cya Bujumbura kandi tukaba tubona ihindagurika ry'ibihe. Nagira nsabe abanyagisagara, murabona amazi mu gihe cy'imvura amazi aba menshi cyane, kandi murabona yuko na Tanganyika hari amatongo bamaze kwigarurira. Ubwo ntirugenda no muri Sentebe, ariko nagira nsabe ubuko tugira twinjire muci mu gisagara cya Bujumbura baze bagire programme yo gusibura imiserege yose kugira ngo imvura niyatangura kugwa izogwe imiserege yose yarakubuwe. Ubundi kera setemu igikora neza hari programa yo gufata muci bagasibura imiserege yose kugira ngo imvura itangure kugwa, amazi imvura karonka ingene agenda atiri warahitana ibintu, atiri araronka inzitira. Tugashima ku ngingo by'ukuri nyakwa mukuru gisagara cya Bujumbura yafashe. Hari abantu bari haye kubaka hejuru y'amakanivo, ugasanga rero bariko barazibira ingene amazi arengana. Tugashima by'ukuri yuko bumvise akamo twabateye hanyuma bakagikorera ko ubu by'ukuri amabarabara n'imiserege bikubahirizwa. Ariko kandi ko turi mu gisagara nagomba ndabahamagare tubandanye twirindikiza cya corona, kandi by'ukuri tubifate nk'ankama kirahari. Abantu benshi bariko barabikina ko bigitangura twavuga duti abana ntibafatwa, abakiri bato ntibafatwa, ariko ubu n'abakiri bato bose barafatwa. Rero tubandanye by'ukuri twikingira. Aho kwipimisha hariho ni ku buntu, uhaciye hace bagupime hanyuma umenye ingene amagara yawe ameze.